Kwitariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2023 Gabriel Rufyira asanzwe ayobora ishirahamwe rirwanya ibiturire mu Burundi Olicom yavuze ko hari abagabo batatu babagwiza tunga bakomeye cyane barusha ubutunzi leta y'u Burundi ibintu bigoye cyane gutahura. Gabriel Rufyira ivyo yabivugiye mu nama y'abanyamakuru ubwo kandi yagiye n'abadoma ku rutoki aho yavuze abagwiza tunga batatu uwitwa Olivier Suguru, Adrien Ntegacika bataziraziranotse hamwe n'uwitwa Venera Kazohera. Abo nibo bagwiza tunga yavuze ko barusha ubutunzi leta. Ariko none tukiraho ikibazo cya twibaza mbega guto umuntu umwe ashobora kurusha ubutunzi leta canye aba bantu ni bantu ki batunze bingana gute ku buryo bashobora kurusha ubutunzi leta y'u Burundi mbehoho birashoboka? Mu bisanzwe musaruro mbombe w'u Burundi wa 2023 Burundi bwari bufise umusaruro mbombe no kuvuga amafaranga Burundi bwinjiza buri mwaka avuye indani mu gihugu wangana na miliyardi 2,340 z'amadolari y'amanyamerika bavyita GDP canke PIB produit intérieur brut. Ico gihe umusaruro mbombe w'u Burundi wari waragabanutse cyane ugereranije na 2022 aho wangana na miliyardi 3,340 z'amadolari y'amanyamerika Burundi bwinjiza buri mwaka avuye indani mu gihugu. Kuri ingingo rero turavye babagwiza tunga Gabriel Rufyira yavuga byo basaba kuba umwe wese n'imiburiburi atunze imitungo igera ku miliyaridi 2 z'amadolari y'amanyamerika. Rero niho duca duzigara twibaza duti mbega umugwiza tunga Olivier Suguru koko ubwo butunzi yoba bufise canke hoho biranashoboka? Venera we bimeze gute? Ziranotse we ubu butunzi aramaze kubugira busumbo bwa leta nkuko Gabriel Rufyira yabivuze. Ariko yamara reka bidusabe gufata ubutunzi bwabo tubushire ku meza noneho tumenye ubutunzi abagwiza tunga bafise kuva ku nganda n'ibindi byinshi cyane batunze. Yamara tumenye nimba koko bano bagwiza tunga batatu barusha ubutunzi leta. Ibi bintu burya birashoboka? Prosper ntumo mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa ico ndagusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel amenya byinshi utazi jeho ico nsabwa no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva handi nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguye ikaze tumenye abajiji tavaranga bakomeye cyane mu Burundi. Munyemerere rero duhere kuri uyu mugwiza tunga ziranotse. Amazina yiwe yitwa Adrien Ntegacika. Umugwiza tunga ashobora kuba karorero keza ko umuntu yateye imbere byihuse kandi cyane kuva kuba umukozi asanzwe muri Sosomo nyuma bitanamutwaye imyaka igera ku 10 yiyubakira inganda zikomeye cyane muri Afrika. Yahaye akazi abakozi ibihumbi n'ibihumbi. Bishobora kuba ari ibintu bitangaje cyane kumva wari umukozi asanzwe bitamutwaye igihe kinini akiyubakira inganda nini cyane zifitiye akamaro Afrika yose. Yamara ivyo byose bihera mu gisagara ca Bujumbura hitwa kwijabe aho bitwa kwa nteko umutwe mu kabiro gatoya cyane kakoreramwe abakozi batatu bonyene. Ico gihe barakora ariko ntibari bazi ko ukwezi ni kwahera bazohemba. Ico gihe abo bakozi batatu ziranotse yatanguranye nabo barakora ariko yamara ntibari bazi ko ukwezi ni kwahera bazohembwa. Abo ico bari bafise kwari kwizera ivyiyumviro vy'umukoresha hari we ziranotse. Nari nzi kuko nari umunyeshuri mugabo nkumva yuko umengo afite ivyumviro birebire akumva kutuguma kwambira ko tuzoshinga societe ikomeye mu gihugu. Urabona ka etage abantu bitanga kwa nteko umutwe niho twatanguriye turi abakozi bashika kuri batatu nawe agira kane. Mu bisanzwe batanguye gukora ari abakozi batatu gusa nkuko twagiye tubigarukako. Batanguye mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2012. Ishirahamwe Itracome novuga ko ari ryo ryatanguye ibikorwa nyezina by'umukoresha kuko ico gihe muri 2014 umukoresha mukuru wacu yarakora. Jewe ndabizi ko narabibona nubwo ntari bwa umukozi ariko narabibona yarakora. Twarabona akazi akora ariko yakorana n'abakozi bakeya bashika kuri batatu. Ico gihe yakora ku izina yiwe. Aha rero bakorera mu co bita ETS Etablissement Ntegacika Adrien. Mu kwezi kwa mbere kwa 2013 niho baca baronka isoko ryo kuzana ifumbire mu Burundi. Kubera iryo soko bari baronse vyatumye mu mwaka 2014 hashingwa ishirahamwe ryitwa Itracom ryakora ubwikorezi hakoreshejwe amakamyo binjiza ifumbire y'ikizungu ivuye hanze. Ariko nanone ico gihe amakamyo menshi bakoresha yabarayo bakotesheje. Iri shirahamwe rero rya Itracom ryari risanzwe rinifitiye garage iteye imbere ya kaniki imodoka za Itracom n'izindi. Iryo shirahamwe rya Itracom ryabaye nkiri mwugururira inzira zo kuba umugwiza tunga akomeye cyane kuko ngaho yaciye aronka amasoko menshi cyane mu bijanye n'ubyikorezi aho yajana ibidandazwa hanze abikuye ngaha mu Burundi akongera akinjiza ibidandazwa abikuye hanze akoresheje amakamyo. Kugeza n'ubu rero iryo shirahamwe ry'ubwikorezi rya Itracom riracakomeye cyane. Ibiro cyo gushinga societe cyagiye kuza mu nyuma muri uwo mwaka muri 2013 aca yumvira gutangura inyubako iryo shirahamwe rizokoreramwe. Naho rero inyubako zatanguye ziza guhera mu mwaka wa 2014 ari naho ishirahamwe Itracom ryace rivuka.
jewe ninjiye mu 2015 ariko itracom nyezina yatanguye mu 2014 ariko imbere yaho abo batatu bakorana n'umukoresha makuru bakorera ku ico ishambi bita ETS etablissement ntigacika bakorera ku Ijabe niho bahereye mu 2012 je nagiye kujamwa mu 2015 barimutse iyo shiramwe itracom ryamaze kubaho ariho rero shiramwe itracom yaciye rihera rirakora rirakura abakozi baraza baragwira. Iri rero niryo shirahamwe rya mbere Ziranotse yatangiye gushinga mu mwaka wa 2014 inyuma y'uko bahinduye icitwa ETS etablissement ntigacika adriye bakagita itracom. Iryo shirahamwe rero rikaba risa nkaho ari ryo ryavye yandi mashirahamwe yose akomeye cyane Ziranotse yubatse kubera ko itracom yaje gukomera cyane ironka amasoko menshi cyane yo kwinjiza umwavu w'ikizungu anglais chimique, ariko naho byari bimeze uko baramyiba cyane kubera ko yakoresha amakamyo yatiye. Nyuma rero niho yaje kwigurira amakamyo yiwe bwite ibintu bitangura kugenda neza kubera ko yatanguranye amakamyo 12 gusa, ariko kugeza ubu ni menshi cyane. Kugeza ubu rero itracom yonyene ifise abakozi barenga 300. Ku itariki 4 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019 niho Adrien Ntigacika batazira Ziranotse yubaka uruganda rukomeye cyane rwahingura ifumbire y'ikizungu gwitwa fomi, ariko nanone kandi iciyumviro cari kije kivuye mu Buhinde aho yari yaherekeje umukuru w'igihugu mu nama yabaye mu mwaka wa 2015. Mu 2015 harabaye inama yabereye mu Buhindi yabari yahuza abaperezida bose muri Afrika yabereye mu Buhindi New Delhi. Ico gihe abaguzi atunga baratumiwe ko boherekeza umukuru w'igihugu. Ico gihe haci hasabikirwa n'icegera ciwe ca mbere. Twaciye rero umukoresha wacu mukuru twarajanye muri iyo conference iri kwabera mu Buhindi hari mu 2011 2015 ngo twajayo. Hanyuma mu gutembera aho dutembereza tuvuye muri iyo nama tuja mu kindi gisaka citwa Bombe baza kutwereka ngene basanzwe bahingura amase. Umukoresha mukuru turi kumwe kuko mu mutwe iwe umwavu yarawumva cyane yaramaze mu gihe ashitse aho hantu niho numva akomye induru ngo ndakize kubera abonye nabo bakora umwavu. Ico gihe twavuye takindi kintu twumva umwavu nyine tushika tubukora i Burundi 11 ntibakora cyo kimwe ko tubukora ubu mugabo lidenela niho ikintu cyahereye ko dukwiye guhingura umwavu w'ikizungu dukoresheje amase ko nabine bakoresha amase. Ico gihe niho havuka societe fomi pore kugeza aho ishinga fomi byatanguye byavuye rirabaho icyumviro gihereye mu Buhindi. Mu mwaka wa 2019 rero niho yacashingurwa uruganda rwa fomi ruhingura ifumbire y'ikizungu yarushinze mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi. Fomi rero rukaba ari uruganda ruhingura ifumbire mu buryo bw'ikizungu, hari iyitwa imbura bagara ndetse n'iyitwa totaza, kongera ko ishwagara n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mbere yo kuri uruganda rutangura Ziranotse yegeranije abahinga bakomeye cyane muri shimi n'abandi batandukanye biga uburyo bwo kwikorera ifumbire izo zirakoreshwa mu Burundi batarinze kuyikura hanze. Nibwo rero mu mwaka wa 2019 Ziranotse yaca ashinga uruganda rwitwa fomi ruhingura ifumbire. Birumvikana rero ko fomi yaciye habwa uruhusha na leta rwo gukorera ku mugaragaro mu mwaka wa 2019 nyene. Ico gihe fomi yagira abakozi bagera ku 250, ariko uruganda rwagira ruratera imbere abakozi baragwira mu gihe gito cyane. Aha rero na leta yarabonye ko uruganda ruriko ruratera imbere cyane, ica ifata ingingo yo kugabanya ifumbire yaho riva hanze kugira ngo fomi ikore neza kandi itere imbere cyane. Kandi koko niko vyaje kugenda. Fomi vyayisabye gukora ifumbire nyinshi cyane yaho riko itoni zigera ku 5,000 buri munsi, ariko vyari bisa nkaho nayo nyene idakwiye kubera ko haciye haza haribonekeza ubukene bw'ifumbire mu gihugu. Ariko nanone kandi fomi yakoze ibintu bikomeye cyane mu Burundi kubera ko ifumbire yayo yadugije umyimbo waho ruboneka cyane mu Burundi, bituma fomi ndetse n'amashami yayo byigarurira amasoko hafi ya yose muri Afrika. Ariko nanone kandi ibyo byabaye nyuma yuko fomi ironse uruhusha rwo kugurisha ifumbire hanze y'igihugu. Birumvikana ivyo vyatumye amashirahamwe yose ya Ziranotse yari afise ateye imbere cyane, bituma kandi yiyumvira gushinga izindi nganda zikomeye cyane hanze y'u Burundi. Ntivyatevye Ziranotse yaciye aronka abafatanya bikogwa harimo ni banki ya CRDB bashinga uruganda rw'akataraboneka ruhingura ifumbire y'ikizungu ivanze n'ikirundi arushinga muri Tanzania mu ntara ya Dodoma mu gace kitwa Nala witwa Itracom Fertilizers. Bivugwa ko ari nagwo ruganda rwa mbere rukomeye cyane muri Afrika yose ruhingura ifumbire. Ubwo ruganda rwa Ziranotse rero rukaba ruhingura
ifumbire ingana n'amatoni agera ku miliyoni ku mwaka, rugahingura kandi ubwoko burenga 14 bw'ifumbire. Ubwo ruganda rero rukaba rwubatswe ku buringanire bungana na hegitari 40 zatanzwe na leta ya Tanzania. Leta ya Tanzania kandi yaciye yubaka n'amabarabara y'ikaburimbo ashika kuri urwo ruganda. Urwo ruganda rero kandi rukaba rwubatswe ku mafaranga angana ni miliyoni 180 z'amadolari y'amanyamerika. Ku itariki 28 Ruheshi mu mwaka 2025 niwo munsi w'igurwa ry'urwo ruganda Itracom Fertilizers. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe nibo bari bahishikiye kugura urwo ruganda rwa Itracom Fertilizers. Ku ruhande rwa leta ya Tanzania naho Perezida Samia Suluhu Hassan nawe niho yari yibereye. Urwo ruganda rero rwaziranotse rukaba rukurikiranwa n'ishirahamwe rijejwe gukurikirana ayandi mashirahamwe yose yaziranotse yitwa Itracom Holding. Ariko dusubiye inyuma gato mu mwaka 2020 ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane niho yaca ashinga banki ikomeye cyane yitwa BCAB, ndetse kandi ntibyagarukiye ngaho kuko yaciye ashinga assurance yitwa Inkinzo hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2021. Mu mwanya muto cyane yaciye ashinga urundi ruganda rwitwa Itrapac rukora imifuko itandukanye yo gutekera ya fumbire ya fumi, rukakora n'indi mifuko igiye itandukanye. Kugeza ubu rero ziranotse afise umugambi wo kubaka inganda zikomeye cyane hafi muri Afrika yose, kandi koko burya abigirije kure. Umugwiza atunga rero ziranotse ashobora kuba karuriro keza wotanga ko umuntu yateye imbere yihuse cyane kandi yubaka ibidasanzwe mu gihe gito cyane kandi bifitiye akamaro Afrika yose. Mu bisanzwe ziranotse n'umugwiza atunga akomeye cyane ngaha mu Burundi ndetse no muri Afrika yose. Ariko none koko yo barusha ubutunzi leta? Ubiravye yo barusha ubutunzi leta? Munyemerere mu kiganiro gikurikira noneho tuze kurabira hamwe abandi bagwiza atunga bavuze ko barusha ubutunzi leta. Yari Prosper no mu bitabo inshuti y'inyandiko ni kwa nitwicara gusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ciao ciao.